Hello, nitwa Juif. Muri video ngiye kukubwira ibintu bitanu umukunzi wawe wa kera canke ex wawe azokora mu gihe azoba ashaka yuko musubirana. Ni imyitwarire igira umuntu aba ashaka ko musubirana mu gihe mwabanye igihe runaka ariko mukaza gutandukana ariko agashaka yuko musubirana. Ibi nivyo bimenyetso akoresha kugira ngo yongere agukurure canke kugira ngo yongere akwiyegereze musubire mubijemwo. Rero niyakwereka bimwe muri bimenyetso bitanu ngiye kukubwira uzoca umenya ico ashaka. Ariko ico womenya umuntu mwahoze mukundana nazokwereka kimwe muri bimenyetso bitanu ntuzoce wihutira kwibwira ko ashaka ko musubirana. Niyo mpamvu namba umuntu mwaragendanye canke umuntu mwarakundanye ubu muzi neza cane urashobora kuvuga ati ibiye ariko aravyikoresha canke ibiye harimwo ukuri kubera ko muba muzinanye. Rero biba bikenewe yuko wicara ukiyumvira ukasuzuma neza ukaraba yuko nubwo ariko arakwereka ibimenyetso yuko amaramaje canke ari tayari atagarutse gukinisha amarangamutima yawe. Rero kuko umuzi neza mu kubigenzura hanyuma ugafatanya n'ibi bintu bitanu ngiye kukubwira ngaha uzobona neza ko uwo muntu cyangwa umukunzi wawe wa kera ashaka yuko musubirana. Nimba wemeranije nanje muri iki kiganiro dufyondele like, hanyuma nimba hari ico bivuga ko uvuga ati Juif ibi bintu nanje ndavyemeza utwandikire muri commentaire. Reka dutangure n'ikintu ca mbere. Ikintu ca mbere kizo kugaragariza ibi bintu nukubona umuntu agushavurira kandi yitwa ko mwahebanye, agashavura kubera utavugana canke kubera utamvugisha canke kubera utamwandikira. Wewe waragiye ngaho mwarahebanye heze igihe kirekire urihorera yobandaniza ubuzima bwawe ariko ukabona uyo muntu kwandikiye ntumwishure canke ugateba kumwishura ariko akujya umuhari canke rimwe na rimwe ukabona ntashaka gutangura kukwandikira ariko bamwandikira akatangura kukubaza ibibazo ngo ari hehe bari mu biki ugasanga umenga habaye intambara kandi mudakundana agashaka kugufuhira mu bisanzwe. Umuntu akagufuhira kandi yitwa ko mwahebanye. Iki ni ikimenyetso ca mbere kikwereka yuko uyu muntu akigufise ku mutima kandi uyu muntu agukumbuye kandi uyu muntu ashaka presence yawe mu buzima bwiwe ariko vyamunaniye ingene bivuga agashaka kubicisha mu bikorwa. Iki ni ikimenyetso ko umutima wiwe ubuza amahoro kubera utagihari canke kubera ko utakimwitayeho. Vyerekana ko agukumbura akakubura. Aha rero niba wabona umuntu mwahoze mukundana atanguye kugufuhira umenya yuko ari ikimenyetso kigize gute kikwereka yuko akigushaka canke ashaka ko musubirana nubwo vyagenze nabi nubwo bitagenze neza. Ikindi kintu ca kabiri kizokwereka yuko umuntu mwahoze mukundana canke ex wawe ashaka kumusubirana nukubona wowe ahora wita umukunzi wawe akubwira ngo mube abagenzi. Uyu ni umutego uza kubabaza cane mu gihe uwo muntu mwatandukanye canke uwo muntu mugira mutandukane warukimukunda canke warukimukeneye. Kandi na cane cane niyakubwira ujya munsi nyene mutandukane akakubwira ati ibintu tubihagarike ariko nshaka ko tuba abagenzi. Canke mwariko muravugana uno munsi mwashwanye hanyuma mutandukana nabi muravuga ati ibintu byanje nawe bihere hanyuma yashika muhira ukabona message akwandikiye ngo basi ngo tuba abagenzi uzomenye yuko uyu ari umutego. Ikintu kimwe uzokora ntuzigere na rimwe wemera yuko uba umugenzi w'umuntu gikunda canke w'umuntu ukunda kubera ko kuba umugenzi w'umuntu ukunda azoba ari kwishira hasi azoba ari kwimanura agaciro. Nimba aho umukunzi wiwe ubuye ugiye kuba umugenzi wiwe gute? Rero wewe uzoyimwemereye mu majambo mubwira ati nivyo ni sawa tuzabagenzi kugira ngo amajambo abe make mugabo mu bikorwa uzoca ugenda wikorera ibintu vyawe upotere nyene umere nkaho atacabaye kubera ko ni bibi cyane kuba umugenzi w'umuntu ukunda kuko bibabaza umutima kuko azoza kukubwira abandi bantu bakundana canke abandi bantu baramurondera bikubabaze kubera yuko umukunda. Rero icyo gikenewe ni kumwe mu mwanya ukagenda ukibandaniza n'ubuzima bwawe kubera ko ntaho biva canke naho vyoshika kuba umugenzi w'umuntu mwahora bamukundana. Rero niki ni ikimenyetso kikwereka yuko uyu muntu adashaka kugutakaza ariko hari akandi kantu katameze neza arashaka kurekura ngo ugende mugabo akumva umenga nta wundi muntu yomuha agaciro nk'uko wamuha agashaka yuko muba abagenzi. Niki ni ikimenyetso ca kabiri kerekana yuko ex wawe canke umuntu wahoze mukundana ashaka kumugarukira. Ikindi kimenyetso ca gatatu kizokwereka yuko ex wawe agomba kumugarukira akora ibintu kugira ngo ubabare ariko agamije
kwereka ko naho wamutaye canke naho utamwitayeho ameze neza, agatuma wumva ufise ifuhe, akora ikintu kugira ngo umufuhire, akora ikintu kugira ngo amaso yawe uyamushireko umwiteho. Akarorero nk'ubu ugasanga araza ahantu ukunda kuba uri canke araza ahantu uzoba uri, akaca aza yambaye ya mpuzu wahora umubwira yuko yambaye asa neza, canke ugasanga azinanye n'uwundi muntu kigira nkaho umenga bari mu rukundo kugira ngo bitume ufuha, bitume wumva wo mugarukira, bitume umuhamagara umushire ku ruhande umubaza ati ivyo uriko urankorera n'ibiki, kugira ngo aronkere akanya ko kongera kuba iruhande yawe. Ibintu abantu benshi barabikora mu gihe batandukanye n'abantu, canke nawe ugasanga arahuye n'abagenzi bawe canke ahuye n'abagenzi bawe, bategerezwa gukora akantu gatuma abarya bagenzi bawe baza kubwira ati naka twamubonye, ni ukuvuga ategerezwa gukora akantu gatanga message yuko mwahuye. Rero niki n'ikintu abantu bakunze gukoresha nk'ibimenyetso kugira ngo bongere bakwigarure, kugira ngo wongere kugira amatsiko umenye ingene bameze, hama bya bintu mwapfa mwongere mubiregirarize, hama musubire gukundana nk'uko vyahora. Ikindi kintu ca kane ex wawe yakora kugira ngo akongere akugarukane hafi yiwe canke akwereke yuko akeneye ko musubirana, akarorero nk'ubu mwarahebanye haheze igihe kirekire, umwe yaragiye arahora uwundi arahora, ubuzima burabandanya, nta message nta telefone nta kintu, ariko ukabona arakurondeye, arakwandikiye message, arakubajije ati umeze neza, urakomeye, amakuru y'imisi, canke ukabona akubajije ikintu gisanzwe, ikintu yobaza n'uwundi muntu ari we wese, ukabona akubajije nk'ahantu hazwi, ati aha nakura hazi nashaka uhambwire, ugasanga arafise abandi bantu benshi bo kubaza ico kintu mugabo aje kukibaza wewe, canke nawe ugasanga ariko akubaza ibintu yaguhaye, ati mbe vya bintu biracameze neza canke vya bintu wampa bimeze ukuntu. Aha uzomenye yuko uyu muntu yamaze kugukumbura, uzomenye yuko uyu muntu ashaka ikiganiro hagati yanyu kugira ngo mwongere mu muvugane. Rero niyakubaza place canke ahantu azoba ashaka kugira ngo yumve ko mwokeye gahunda, kugira ngo yumve ko yo aronka ahera ikiganiro. Rero niki ni ikimenyetso cerekana yuko umuntu mwatandukanye agukumbuye, ashaka kongera kuba iruhande yawe, akora ibishoboka byose kugira ngo abikwereke mu bikorwa kugira ngo mwongere musubirane. Ikintu ca gatanu umu ex wawe akora kugira ngo yumve ko mwosubirana canke yumve ko wosubira kumuba hafi, nuko kubaza inshuti zawe ugasanga arakwandikiye nta byinshi mwari mufitanye, atanga kubaza abagenzi banaka barakomeye, banaka bimeze gute, akerekana nko wewe atakwitayeho ku buryo umubwiye ati none woronde nimero ziwe ukabavugisha, nyine akavuga ati hapi nashimye kubaza wewe, kurabizi yuko ari upatumye duhura, kugira ngo agarukane vya bintu vya kera, kugira ngo mwongere musubire muvugane ku bintu vya kera. Niki n'ikimenyetso ca gatanu cerekana yuko ex wawe canke umuntu mwahoze mukundana akeneye ibiganiro hagati yanyu canke akeneye kongera kuba hafi yawe, kuko umutima wiwe uriko uramusaba yuko muba hafi. Rero ibi ni ibimenyetso bitanu vyerekana yuko ex wawe ashaka kongera ku ruhande yawe. Ntuze wihende ubwo mw'umutego utawuzi. Nimba wemeranya nanje aya majambo, ugende utwandikira muri commentaire uvuga ati Juif nanje ibintu ndavyemera. Mwakoze kumviza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Juif kuri Juif LG. Murakoze cyane, duhure mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao.